bavukanye bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, turabaha ikaze muri ca kiganiro c'inyigisho ndoramana. Uyu munsi tukaza gushimikira kw'ininahazwa ry'umusaraba mweranda. Kuri mikro muri kumwe na Patiri Betuhemedi Bertin aza kubafasha, turabaha ikaze. Bavukanye bakunzi ba Radio Maria Burundi, turabizi ko buri mwaka kw'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga, Eklezia idutumirira kuninahaza umusaraba. Umusaraba niwo waturokoye, uratubohora, kuko ari wo tuzeye kurukiza, ari wo tuzeye ko uburaro n'uburamuko. Nk'uko ruririmbo kunda kuririmba mu ntango y'ibirori vyeranda vyo kuwa gatanu mweranda. Ni ivy'ukuri bakunzi banje, igicumuro c'iyisi, igicumuro c'abantu cazimanganijwe n'umusaraba w'ubuninahazwa wa Kristo. Mu nkuru nziza turabona ingene data yarungitse umwana wiwe gukiza isi. Ntiyaje gucira urubanza isi, yaje kuyikiza, ariko kandi yarayiciriye urubanza ku musaraba, aratsinda ko kabi k'igicumuro. Ininahazwa ry'Imana ririserura, riraheza riribonekeza. Mwava mumbaza muti mbe Yezu yagize iki kugira ngo akure iyo nabi mu bantu bose? Uwogomba kubitahura neza araheza karaba Paulo mweranda. Paulo mweranda niwe agira ati yari Imana ariko ntiyishize hejuru, ati ntiyigeze yishira hejuru naho yari Imana, yaremeye aricisha bugufi, yigira uwanyuma, yigira umusuku, yigira umuja, arayoberana gushika bambwe ku musaraba. Yari Imana, yari gushobora kugendera mu buninazwa bwiwe, ariko Yezu kubw'urukundo yakunze abantu, kubw'urukundo yadukunze twese, Yezu yemeye kwigira muto, aricisha bugufi, yemera gusa natwe muri vyose, ndetse igicumuro yaragamburutse, aragamburuka, yemera urupfu, kandi urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba. Yezu yacitse wa musuku nyamagorwa akunda kuvuga muhanuzi Isaya ati serviteur souffrant, umusuku nyamagorwa, umuja shebuja agenza uko ashaka. Yijije bugufi imbere y'ishaka ry'Imana kugira ngo arokora abantu, aturonse ubuzima, kandi ubuzima nyabuzima. Yezu rero yadukijije mu kwemera rwose uwo mugambi, adusiga atunwanisha n'Imana. Mu bumuntu bwiwe yaremeye ubumuntu bwacu, arabwinjiramwo gushika yemera urupfu rwacu rudutwara twese. Yaragamburutse, aragamburuka gushika apfe, atwarwa n'urupfu rw'akamaramaza. Turabizi ko mu Bayahudi iyo umuntu yamenje bategerezwa kumucira urwo gupfa, kandi akagenda yikoreye umusaraba, akagenda wikoreye gushika awushikane ku musozi aho yategerezwa kuca abantu. Uwo musaraba n'ikimenyetso c'urukundo. Kubw'umusaraba wiwe Yezu Kristu yaronse iryo zina rirengeye ayandi mazina yose, izina ridukiza, nk'uko inyandiko nyeranda zibivuga, nk'uwo vyisomera mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca mbere akarongo ka 21, canke inkuru nziza ya Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 31, canke mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa akarongo ka 2, nako ikigabane ca 2 akarongo ka 21, n'ikigabane ca 4 ku murongo w'10 muri ico gitabo nyene c'ibikorwa vy'abatumwa. Yezu iryo zina risigura Mana irakiza, Imana ikiza, ngo niwe azokiza akabi k'igihugu c'Imana. Igihe turirimba rero ivyo, twemera ko mu nama y'abatumwa ariyo credo, erega tubivuga kumbure tutabizirikana cane, ariko tuze turafata umwanya wo kuzirikana, dutangarira urwo rukundo Kristu yadukunze, agaherezako yakadukiza akabi kose k'igicumuro kari katuraririye. Ngira turibuka ingene igiti mu bwuzure bwa kera, cya giti abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bakuyeko icamwa bigatuma igicumuro cinjira ku isi. Ico giti nyene nico Imana yashimye ko gihinduka igiti c'umusaraba, gihinduka igiti c'urukiza. Kubera umusaraba wa Kristu rero, Yezu yatoranye iryo zina rirengeye ayandi mazina yose, rya zina ridukiza, rya zina dukesha uburaro n'uburamuko, nk'uko inkuru nziza ya Matayo ikigabane ca mbere akarongo ka 21, nk'uko nariko ndabivuga ibivuga. Nta rindi zina rero ririho ngaha ku isi, nta nirizoza rishobora kudukiza akabi k'igicumuro ndetse n'urupfu atari izina rya Yezu Kristo. Bakunzi banje, uyu munsi mukuru rero barawita umunsi mukuru w'ininahazwa ry'umusaraba. Bawise umunsi mukuru w'ininahazwa ry'umusaraba hageze. Inkuru nziza ya Matayo iratuburira yuko umwana w'umuntu
ari ngombwa ko aninahazwa ave kuri iyi si. None uwo musaraba Yezu wenyene awugererana na ca giti Musa yamanika kw'inzoka y'icyuma, cari nico gisomwa twashoboye kumva, dushobora no kubona mw'ibaruwa yandikiwe Abanyafilipi. Yezu Kristo yaramanitswe ku musaraba ngo azanire abantu bose iyo bava bakagera urukiza. Tubizirikane rero mu ngingo zitatu canke mu bice bitatu umusaraba wa Yezu Kristo. Ubwa kabiri turaza kuzirikana amabanga ubwa gatatu inyigisho y'umusaraba. Umusaraba ni ikimenyetso c'umukristo. Tutanguriye ku gice ca umusaraba wa Yezu Kristo. Umusaraba wa Yezu Kristo, Paulo mweranda mw'ibaruwa rya mbere yandikiye Abakorinti ikigabane ca mbere akarongo ka 23 niwe agira ati twe kwigisha Kristo yabambwe ku musaraba. Ivyo rero Abayahudi bikabatera isoni, abapagani nabo bakabibonamwo ko ari ubujuju. Ayo majambo meranda ya Paulo mweranda arerekana neza ukuntu umuntu amererwa imbere y'umusaraba w'urukiza. None urukiza rwoba rwamutse ku muntu yabambwe ku musaraba, kandi ukubambwa ku musaraba rwari urupfu rwagenewe abashumba, nk'uko tubibona mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abafilipi ikigabane ca kabiri akarongo k'8. Ntitwari urupfu rw'ubuyobe, ntirwari urupfu rw'ubuyobe gusa, rwari urupfu ruteye isoni, rwari urupfu rw'akamaramaza, nk'uko ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi ikigabane c'12 akarongo ka 2 bivuga, eka no muri iryo baruwa nyene ikigabane ca 13 akarongo ka 13. None urukiza Abayahudi boba baruronse baruhawe n'ikiziga c'umuntu, ko mbona ikiziga cari gihumanye rwose kuri bo, gikwiye gushiburwa n'ingoga, nk'uko umuntu ashobora kuvyisomera mw'ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa, ibaruwa rya kabiri ya Samuel kigabane ca 21 akarongo k'9, canke injili ya Yohani kigabane c'19 akarongo ka 31. Urukiza boba baruhawe n'umuntu yaciriwe urwo gupfa agaheza akamanikwa ku giti afise n'ikimenyetso c'umuvumo w'Imana. Ku Kalvariyo abarorezi baza baritwengera bamushinyaguriza ngo niyikure ku musaraba. Abigishwa biwe nabo ubwana bwari bwapfutse umunwa bakagira ubwoba bakaja kwinyegeza, ariko uwo musaraba Yezu Kristo yaciyeko nico cavuye kiba ikimenyetso c'urukiza. Ryabanga nyene ryinyegeje Imana yashimye guca kuri uwo musaraba kugira ngo ikize isi yose yiva ikagera. Egome turabandanye n'inyigisho yacu nk'uko nariko ndabivuga. Abigishwa ba Yezu Kristo ubwano bwaciye bupfuka umunwa. Petero naho yari yamaze kwemeza ko Yezu Kristo ari we Mesiya, ntiyashobora na gatoyi kwiyumvira ko Yezu Kristo aza guca muri iyo nzira y'amagogo, kumva ko iyo nzira Yezu ariko aracamwo izoheze kashikana Yezu kubuni nahazwa. Nico gituma Petero yabanje kubwira Yezu ati ntirikabe Mukama, ivyo ntibizogushikira. Yezu yariko arababurira inzira y'amagorwa yagira acemwo kugira ngo ashikire ubuni nahazwa. Nico gituma Yezu aho bwaca babara yabwiye abigishwa biwe abagabisha ati muza kubona byinshi, ati ntimutinye. Abatumwa rero turazi yuko naho Yezu yari yabateguye ivyo bitababujije ko bagira ubwoba. Mbere atari Yohani wenyene ku musaraba, munsi y'umusaraba abandi bose bari bashwiragiye barasanzara. Dutandukire rero ku ngingo ya kabiri, amabanga y'umusaraba. Iryo bara ry'umusaraba Yezu ntiyarifashe nk'ubusa, n'abigishwa biwe mu nyuma ntibariravye nk'ubusa, kubera ko umusaraba bawubonyemwo amabanga adasanzwe, amabanga ahambaye. Pasika y'umukama itaraba, Yezu Musa niwe yemeza ko iryo bara ry'umusaraba ari ngombwa
kuri we, ari ngombwa kuri we kugira ngo agamburukire ishaka rya Mana se. Ni mu mugambi wo kugamburuka ishaka rya Mana se Yezu Kristo yemeye guca muri iyo nzira y'amagorwa, muri iyo nzira y'umusaraba. Turashobora kuvyisomera mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 16 akarongo ka 21. Yezu yemeye guca muri iyo nzira y'amagorwa, yemeye guca mu bubabare, yemeye guca ku musaraba mu kugamburuka ishaka rya Mana se. Inyuma ya Pentekoti abigishwa ba Yezu Kristo bamurikiwe n'ubuninahazwa buwazutse mu Yezu muzima, baraheza baremeza icese ko byari ngombwa ko Yezu aca muri iyo nzira y'ububabare, yica muri iyo nzira y'amagorwa, aca muri iyo nzira y'umusaraba kugira ngo abantu baronke ubuzima, abantu baronke ubuzima nyabuzima mu Mana, ubuzima buninahaye. Kristo yarabambwe ku musaraba. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 2 akarongo ka 23, eka muri ico gitabo nyene kigabane ca 4 akarongo k'10 biratwereka neza ingene Yezu yemeye guca muri iyo nzira y'umubabare kugira ngo arangure uwo mugambi w'Imana, kaya mabanga y'umusaraba arengeye na kure ubumenyi bw'abantu. Ariko abigishwa ba Yezu bamaze kubitahura neza inyuma y'izuka rya Yezu kandi bakomejwe na mutima, bahavuye baja gushingira intahe iyo nkuru nziza y'izuka. Ariko izuka rya kuko uwemeye kwezura mu bapfuye agatsinda urupfu n'igicumuro, yaciye mu magorwa, aca mu nzira y'ububabare, aca mu nzira y'umusaraba. Kugira ngo rero natwe dushike mu rukiza rw'Imana, tubwirizwa natwe abemera twebwe abakristu kwikorera imisaraba yacu. Kandi turabizi bakristu bakunzi b'insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, turazi neza ko imisaraba tutayibuze mu buzima. Nibwo butumira umukama duha, tubwirizwa kurangamiza amaso yacu Yezu, tumwihweza we yabambwe ku bwacu ku musaraba. Amagorwa ni menshi muri iyi si, imisaraba ni myinshi iyo tubona canke yidushikira, ariko tureme uwadutsindiye ayo magorwa yose mu musaraba wiwe uninahaye ni Yezu Kristo muzima. Yezu Kristo yaratweretse urukundo ntangere adufitiye mu kubambwa ku musaraba. Yohani Mweranda niwe abivuga neza kandi akabivuga yisubiriza ati, yari ku isi arakunda biwe, abakunda urutiziganya, yaradukunze gushika dupfire. Turashobora kuvyisomera mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane c'13 akarongo ka 1. Inzira rero y'ubuninahazwa ngiyo ni ya nzira y'amagorwa n'umusaraba wa Kristo nyene. N'umusaraba nyene natwe dutumiriwe kwikorera no kwiremeka uko bukeye uko bwije mu buzima bwacu, ariko tukawiremeka tukawikorera turangamira umusaraba uninahaye wa Yezu Kristo. Ahandi ho imisaraba yacu iraheze katuremera, imisaraba iraheze katuvuna igihe tutayiroreshe kuri uwo musaraba uninahaye wa Yezu Kristo. Dutumiriwe rero inyigisho nkuru dukwiye gukuramwo muri uyo musaraba wa Yezu Kristo, nuko duhamagariwe twese gukurikira Yezu Kristo. Rero gukomeza mu mutima wacu ukwemera ubwo busha bw'umusaraba wa Yezu Kristo. Umugambi wamyeho w'Imana, umugambi wamyeho w'Imana nuko abantu bose baronka ubuzima, nuko abantu bose basangira ubuninahazwa Imana. N'uwo musaraba washinzwe hagati y'isi n'ijuru, ngunywanishe ijuru n'isi, ngunywanishe Imana n'abantu, ngunywanisha abantu n'Imana, abantu n'umuremyi wabo. Mu kwiweza rero umusaraba wa Kristo, twibuke kandi dutangarire urukundo Kristo yadukunze, urukundo yakunze abantu bose, urukundo Kristo yakunze Eklezia, kuko yaradukunze ahereza ko, yaradukunze aremera kudupfira. Il s'est donné totalement à nous. Yaritanze wese araheza aritanga kugira ngo turonke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. None rero bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, mu kurangamira rero umusaraba wa Yezu Kristo, twibuke kandi dutahure ko Kristo yazimanganije kubw'amaraso yiwe y'igiciro ntangere ivyo vyose vyateranya abantu n'abandi, ibihugu vyose akabigira igihugu c'Imana, igihugu kimwe c'abana b'Imana. Kubw'uwo musaraba wa Yezu Kristo, nta muyahudi, nta mugereki, nta musuku, nta mushumba akibaho. Twese turabidegemvya muri Yezu Kristo, nta munyamahanga akiriho. Mu kuninahaza rero no mu kubaha umusaraba wa Yezu Kristo, tugume twibuka yuko natwe nyene turabagendanyi ba Kristo. Uwo Yezu Kristo nyene yabambwe, Kristo yabambwe
akadutumirira rero kumukurikira uko bukeye uko bwije, tukikorera imisaraba yacu. Nawe niwagira ati uwushaka kungendanira niyihebe, yikorera umusaraba wiwe wa misi yose, aheze ankurikire. Nanone ugomba kurokora ubuzima bwiwe azobubura, ariko uzobuheba ku bwanje azoburonka. Natwe rero tumenye kwicisha bugufi, tweza amaso uwabambwe kuri uwo musaraba, akatubera isoko n'inkomoko y'urukiza n'ubuzima. Uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo, umwana w'Imana, yemeye kubambwa kugira ngo aturokore twese. Umusaraba wa Kristo rero waratwuzurije n'Imana, watunwanishije natwe twese, uduha gushikira ivyo vyifuzo vyose turiko turasaba Imana. Twama dusaba Imana bidushikana mu muco w'ubuninahazwa bwayo. Abamenyesheje inkuru nziza ya Yesu Kristo bwa mbere, abo twita abamisiyonari, nta bindi bigishije atari iyo nkuru nziza yarishimikiye kuri Kristo n'umusaraba wiwe. Niho na Paulo mweranda yabwira abakristo b'Ikoreni mw'ibariwa yiwe rya mbere ikigabane ca 2 akarongo ka 2 ati muri mwebwe nta bindi nagombye kumenya no kwigisha ndetse Kristo, kandi Kristo yabambwe. Kristo ku musaraba rero ni watwereka urukundo ntangere Imana yadukunze. Yarakunze abiwe, abakunda urutiziganya, arabakunda gushika gupfa. Biri mu njiri ya Yohani mweranda ikigabane ca 13 akarongo ka 2. Umusaraba rero bakunzi banje, bakunzi b'Imana, umusaraba nutubera inzira ducamwo ngo dushikire urukiza. Twihebere Kristo nk'uko yatwihebeye, tumugendanire, twemere guca mu makanda yiwe. Hari abakristo bashimye rero kwama bamenya kandi bamenyesha ico kimenyetso c'urukiza, kandi ni vyiza cane. Imana ibahezagire, bakambara imidari, bakambara imisaraba mu izosi, ni vyiza gose ca kimenyetso c'urukiza. Iyo misaraba turashobora no kuyimanika mu mazu yacu, tubandanye tumva ko Imana yadukunze muri uwo nyene yabambwe kuri uwo musaraba. None rero bakunzi b'Imana, mu gusozera iki kiganiro sinorengiza ntifurije abakristo bose umunsi mukuru mwiza w'ininahazwa ry'umusaraba. Kubwo umusaraba wa Kristo rero abakristo twese tumve ko uwo musaraba watuzaniye urukiza, ubuninahazwa. Tuweze tubuninahaze mu kanyamuneza no kwizera kwinshi, tumva yuko umunsi urizina tuzosangira kuri uwo yabambwe ku musaraba, tugasangira nawe iyo ntsinzi izuka ryaciye muri ubwo bubabare, muri iyo nzira y'umusaraba. Umukristo mu buzima bwiwe rero bwa minsi yose aratumiriwe, turatumiriwe guhamba mu ngeso mbi zose zimukura mu rukundo rw'Imana. Aratumiriwe guhamba wa muntu wa kera, nk'uko Paulo mweranda abitumenyesha mw'ibaruwa yandikiye abakristo b'i Roma ikigabane ca 6 akarongo ka 6, ku buryo yabohowe ku gicumuro, akabohorwa inabi yose bimwe vy'ukuri. Ivyiyumviro vy'umukristo bibe nyene ivyiyumviro birangamira urukundo Kristo yadukunze ku musaraba. Ndabifurije rero bakristo mwese kubandanya muhimbarwa, mutangarira urwo rukundo twakunzwe na Kristo yabambwe ku musaraba, kugira ngo jewe na wewe twese turonke ubuzima. Imana ibaje imbere kandi bahezagire. Mwari kumwe na Patiri Betuhemedi Bertin, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kororanirwa.